cuma nimero ziwe inbox ndabe ko nawe kanyita. ariko rero ikibazo gihari aca mbaza ngo uwo muntu anerekenye n'uwahe ni wo kuri iyo ofisi wewe woza uvuga yuko uri umuryango wanjye nkuko agiye kuva muri ramazani yose ntarampa buti Mm. karine yari yansabiye ko azaza arampa buti y'iminsi ibiri n'iminsi ibiri urumva ntayo yigeza ubu rero ntazi ko je ndiko nkoresha telefone Mpa nimero za nyakubuja wawe ariko rero, ikibazo nimero za nyakubuja hasi inbox, hanyuma ubwira ushobora n'amazina yawe, hanyuma mu kanya uce urongera telefone, tuvugane. Hari uwundi muntu ari ku murongo ngaha ugomba no mwakira uri ku murongo, burya wewe ndumva dusa n'abahejeje, nimba ataco wongerako banze numva umuntu nawe numwe ariko aratabaza avuga ngo bariko baramukubita. Allo. ego fasha mugisha fasha vrema je bariko baranigaguraho ndi kandi kwa mugatondo jewe sindarya mugisha fasha vrema Hano fasha mu Gisoro tuvugane hano. fasha tuvugane je bariko baranigagura hundi fasha tuvugane uzobukoze fasha tuvugane bariko baraniga hundi fasha Ndiko tuvugane mvuza audio yawe hano ngene bavuze none gute mbarira. kuba amazina yanje yitwa Nsengiyumva Janine Yego. naje muri Saudiya ndahamaze umwaka n'amezi atandatu Mm. ahantu nashikiye n'ubu niho ndi kandi nahavuye nyene mfise ibibazo nahagiriye ibibazo kuva nkihashika ndihangana nari mfise ikibazo co kudafungura Mm. ikindi kibazo nari mfise n'ikibazo c'uko batampembera ku gihe Mm. bakandengereza k'ukwezi biravamo birahinduka baza Mm. bandengereza k'amezi abiri nkababwira none kubera iki mutampembera uko kwezi nashikiye ngo Mm. nta mahera tuba dufise Mm. ndacihanganira kugeza aho bageza muri atatu rero muri uwo mwaka uheze mu kwezi kwa kabiri umugabo n'umugore nimba barashwanye umugabo arampemba umugore nawe aca mpemba nk'uko kwezi nyine ariko ntiyabimbwira nanje kubera nari nzi yuko nahembwe sinigeze ndabishuza Mm. hama hageze mu kwezi kwa gatatu amezi abiri akwiye nk'uko nahora mpemberwa amezi abiri ndabasaba ati nimumpembe ubu yabaye amezi atatu bambwira yuko ngo bidakunda ngo narayahembwe ndababwira nahembwe ryari baca bampa mesaje ubwo nyine haheze amezi abiri Mm. kubera ko basanzwe bafise ikarata Mm. hama nja kubaza uw'ikarata arambwira ati mukobwa ni ukuri ndagukunda kandi uri nka musaza uri nka mushikanje nta mahera yawe nigeze nkurako ariko ikosa ryahabaye ni utigeze uvuga ivyo Mm. nanje ntavyo nabonye Mm. arahita arandondera araja kuri banke ariruka arambwira ati nimero y'amabuja wawe tuvugane ndayimuha baravugana birangira abwiye mabuja ati genda muri sisiteme umurabire ayo mafaranga kuko niho umwana ari wawe none umuntu ari mu nzu yawe ntumushaka nawe ko aronka ubuzima ahubwo yoba yaje kurondera mabuja vyarangiye atagiye mu nyuma zaho baca barashakura ntibasubira kumwumvira kw'ikarata bavugiye ngo tukujane kuri USTN Mm. baranjana uwo munsi baca bambwira ngo amafaranga ndayasigeho baca bafata isafari bayifashe baca barayandungikira baca barandungikira mesaje nsanga barungitse amafaranga ari avunja ibihumbi amajana 5 ndababwira mwandungikira amahera makeya jewe ntayo ntora nca saba umuntu yandungitse no muri Saudiya ati ndabibi ibintu arambwira ati amafaranga ntuyatore ngomba ndabigukurikiranira nimero ya mabuja wawe tuvugane mabuja ararahiye ngo jewe nta muntu ngo nzoza nditaba ngo umpa je ngo sindamuvugisha ubwo nyene nca ntelefona Karine aca mbwira ngo reka ngo amafaranga ngo bategerezwa kuguha nawe nyene ngo ibi navyo ngo bindi ngo uriko urampira ngo je ntushobora kumunduhisha ngo unduhisha je ngo mbona mu mafaranga ngo baguhembe neza Mm. birangira ambwiye ngo mbere ndaciye ngo telefone aca ca ndahora umwaka urahera umwaka umaze guhera bakaguma bampembera ukwezi kumwe bakurako hasigara y'amezi abiri izo ngorane ndazibamo ndabura umuntu nitura kugeza aho mu kwezi kwa cumi dufata isafari ahantu twafashe isafari hari ahantu nyene hagenda haca umurombero w'amazi ndafatwa n'ibintu vy'ingwara dushitse muhira nkarara ndakubitwa ijoro ryose ikanka ko nsinzira n'ubu unye ivyo bintu nyene bikiriko niho nabwira mabuja ati burya rero je ndagwaye kandi ndaremvye ngwaye amafyigo arandya cane
amaso yoyo asha no kubona sinkibona ubunye mbona ivyijiji ati bazi ko nabasavye ko mumvuza amaso murarahira ariko ubu ndarwaye iyindi ndwara iyo ndwara nubwo itanyorohereje ushaka gutaha yambwiye ati n'amafaranga twari tugufitiye ntawe tuguhemba ahubwo tugomba tugukatishirize imiti gutaha umuntu yinjiye Urumva ingorane bafisemo abantu, ingorane z'abantu, ingorane bafise n'ingorane nyinshi kandi zidasanzwe. Uyu rero avuga ati uwundi muntu amwinjiriyeko aciye anuma, urumva no kuvuga bavuga binyegeje. Asha. Mm. tuvugane fasha tuvugane je bariko baranigagura hundi fasha tuvugane uzokoze fasha tuvugane bariko baraniga hundi fasha tuvugane mafasha tuvugane fasha tuvugane je bariko baranigagura hundi fasha tuvugane uzokoze fasha tuvugane bariko baraniga hundi N'uwundi fasha muntu tuvugane yihuta, arindira n'undi muntu yihutahiwe. Ati rero bica bigenda gute? Okay, ndahari. hama rero maze kuvaho urumva ko naciye mfatwa n'iyo ndwara ndabasaba gutaha bambwira ngo nimirire itike yiwanje amahera rero yo mu kwezi kwa 12 ntibarayampemba Kwezi kwa 12. ukwezi kwaraye guheze amahera yo mu kwezi kwa 3 ntibarayampemba Ukwa mbere barakuguhembye mpembwa oya je isanzwe mpembwa itariki imwe amezi 2. urabona ko tugeze mu itariki indwi amezi 2 tugeze mu itariki indwi batarampemba Subiramwo amezi baguheraniye. bamperaniye ukwezi kwa 3 n'ukwa 12 Amezi 2. Kubera iki none basaba amafaranga kubera iki none kwa 12 bataguhembye? urumva kubera nyine baza bampembera amezi 2 barabivangavanganya ku buryo urumva tuvuge nk'ubu haheze ukwezi kwa mbere n'ukwa 2 bakaca bareka kumpemba hakaca hinjiramo ukundi nuko bica biza biragenda Ariko mugo urumva uhamaze igihe kingana iki? hamaze umwaka n'amezi 6 Mu mwaka n'amezi 6 urumva yuko mugo nimba wishuza amezi 2 baraguhemba kubisanzwe. ingorane bafise ntibabona nanje ko mfise ikibazo bampemba ari uko bishakiye iyo ngorane urumva je sinzovuga ngo ndakeneye amafaranga bayampereze oya bo nyene bashatse barampa bavuze ati tuguhaye ukwezi kumwe n'ivyo simvuga ngo mpereza amezi 2 kuko ndayakeneye oya urumva bo umenga ni itegeko ryabo mu bisanzwe kandi nta munsi n'umwe nigera mpemberwa itariki je nashikiyeko. None wewe usaba iki mariro makeya nk'ubu? Ubu je kintu nsaba yuko bompembera ayo mezi yanje mbura hama ntahe hirya y'ejo naratelefone kuri ofisi ubu unye biranka baravugana n'uwo ariko aransabira ubufasha mabuja arambwira ati nukuri nubwo wosara nubwo wovyogenda gute uzoguhemba ayo mahera twarungitse kw'ikarata ukavuga ko utayabonye kandi nawe twarungitse kuri USN ukavuga ko hari makeya ntawe tuzoguha umugabo ndeni nemera ni ry'amezi 2 ariko dufise ikibazo kuri konte ndababaza none ico kibazo mufise kizohera ryari n'ubu barihoreye rero je ikintu ndiko ndasaba kubera ko ngwaye kandi numva ndemvye ndiko ndaribwa mu mafyigo ni ukuri baze umuntu ariko araribwa je maze amezi 2 ngwaye uku kwezi kugira 3 kandi nkaca ntako nkora inzu 2 oya ngaho riga aho narakubwiye wavuze nkurikira nama nababwiye
uranyumva? ndakumva. Ngira gato. Nama ndabaha impanuro zivuga ziti iyo urwaye hagarika akazi, ugumye ukora umwana babona ko ukomeye, aho ntushobora kuvuga ngo urarwaye uriko urakora, aho niyo umuntu yaja kumubwira ngo umukozi wawe aragwaye, inyishu ni ya yindi, umukozi ameze neza kandi no gukora arakora, nuko bama banyishura nama nabivuze buri gihe. Noneho ukora wewe isigarize uryame hasi urambarara uvuge ngo napfuye kandi ucyumva ugifise uturabaraga urirabika. Ivyo nk'umunsi wobikora bacabona ko urwaye uwo munsi bakagerageza ko niyo bagukubita bati njana kuri ofisi, bahitamo kujana kwa muganga caye kuri ofisi, niko bimeze. Mugabo ugiye wiyaranje ukaguma ukora buke buke nta ngorane, si so si nyoko nta n'icyo mupfana, abona ko ukomeye kandi bikagenda neza no kuri. Aho rero nibaza ko wamuhurikira urabizi nama nabivuze buri munsi ko umuntu arwaye aca abanza yisigariza utaragera aho udashobora gukora, ukigira ko udashobora gukora kandi ushobora gukora kugira ngo usigaze udutege tw'uko bakujana kwa muganga. Gira amahoro. Usaba Jewe guhembwa, ubusanzwe atari nk'uko usaba gutaha. mm, Mm. jewe atari nk'uko tuba twabivuganye hama uwo munsi nkarambarara kubera mabuja n'umuntu akaze kandi akaze bimwe by'akarorero. Mm. Atari nk'uko twaba twabivuganye nk'uwo munsi nkarambara ukaterefona ukabaza ati mbega mushikanje ari hepfo ko namubuze kuri telefone ari uwo munsi mugabo twaba twabivuganye ashira ukuri numvise mabuja w'igikashi kabisa. Oya ngaho muragwana urugamba namwe abantu ni babi, ugeze kurwana urugamba nyene ukagerageza kurwana urugamba cane gose. Urumva? Sabo rero reka jewe ndumva ikintu kihari, numva ari ko umuntu yokontagita mabuja wawe humva Karine atakindi kintu atakintu yagufashije, none ofisi yo mu Burundi yoyo ntibayibwiye kugira ngo igufashe. Nari nababwiye ku kibazo c'ayo mafaranga urumva ko mabuja atemera kwitaba abandi bantu b'ahandi. Mm. Asha ntiyemera kabisa ntiyemera. Cuma nimero ziwe inbox turabe ko twe aja tunyitaba. Eh, Cuma nimero ziwe inbox ndabe ko naje tunyitaba. ariko rero ikibazo gihari aca mbaza ngo uwo muntu anerekenye n'uwahe ni wo kuri iyo ofisi. Wewe woza uvuga yuko uri umuryango wanje nkuko jewe kuva muri Ramazani yose ntarampa buti. Mm. Karine yari yansabiye ko azoza arampa buti y'iminsi ibiri. Iminsi ibiri urumva ntayo yigeze ampa. Ubu rero ntazi ko jewe ndiko nkoresha telefone. Mpa nimero za nyakubuja wawe rero Ikibazo nimero za nyakubuja hasi inbox, hanyuma ubwira ushobandika n'amazina yawe, hanyuma mu kanya uca urongera telefone tuvugane. Hari uwundi muntu ari ku murongo ngaha ugomba no mwakira uri ku murongo burya we ndumva dusa n'abahejeje nimba ataco wongerako, banze numva umuntu nawe numwe ariko aratabaza avuga ngo bariko baramukubita. Reka twumve hano. Alo? 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 ego fasha mugisha fasha vrema je bariko baranigaguraho ndi kandi kuva mu gatondo jewe sindarya je bariko baranigagura hundi fasha tuvugane uzoba ukoze fasha tuvugane bariko baraniga hundi fasha Ndiko tuvugane numviriza audio yawe hano ngene bavuze none gute mbarira. urabona jewe Mm. ndagura amamega nta wifi bampa Mhm. ndatihanganira Sindiko ndakumva. maze kutihanganira Dada, n'umunsi mvuze ati dada sinkumva dada, sindakumva no kuri, sindakumva kweli. Sindakumva. Hewe, yitore nimba witaye hasi, yitore. nayitoye ubwo nicyo gituma numva mengira ikiraparangana Mpore. hama rero Mm. maze gusheza telefone Mm. uwo mukobwa acaza kumbwira ati nishe telefone mu cyumba Mm. avuga ati sawa reka manze mpeze kubika ivyo mbika Mm. hama telefone ndayijane mu cyumba Mm. avuga ati nigikunda yijane mu cyumba Hari sangapi? Hari sangapi?
mm, telefone ndiko ndavugirako mm, none kubera iki mushaka kuza ndavugira ku telefone nije niye kwanje amamiga ni rwanje telefone nije nayiguze none muko kumvugira ku telefone kumva nyabaga kumva telefone abayimenye umva irikira paranganye ko abamaze no kuyimenya bayimenye kubera iki none kubera wariko umva urayivugira mm, ze mu kabati nyina cyayikira kunuzenya kuri charge cyayitura hanze ayitirira umukobwa we kubera ayitora none aya masaha akazi wari wagahejeje ce kari kahari nayivuye hanze kuvomerera ibiti ntegeje byose ndiko ndabika amasani mu kabati yo nari nogeje mu gatondo mm. eh Mugo telefone barayikure telefone mugo barayikurekeye telefone mugo barayikurekeye urayifise telefone ahubwo ndayikuye ubu nyene hasi umva bari bashatse kwitura banyegeze eh bashatse kwitonda banyegeze kandi nari ndayisharije nukuri je ni muntu abarize kuva mu gatondo sindanaje ni muntu abarize umviriza ikintu gihari eh ntashaka kumbwira kuri telefone mm, jewe telefone ntamwemereye ndavuga ati je telefone nta kibazo none gushariza nako none iki ndakagushariza mm. urumva jewe babigenza gute kandi iyo ngiye nshaka kuza nasiga telefone none amamega ni jewe ndayagura telefone nje nayiguze batamembye singura amamega telefone mugabo ushobora kuyishyira mu cumbi wawe ko ari uyifitiye hanyuma ukayitorohereje akazidada ivyo nibaza ko ari bisanzwe sawa eh ego ivyo ndavyubahiriza eh ivyo navyubahirije none gushariza nako none ushariza kubera iki mu mwanya uriko urakora woreka ugashariza basejeje gukora akazi ukega abo bantu niba bimubanye umenya ukuntu nyene nabo bamwo muri bo vyari bibi kamugisha gushariza erega nk'ubu ninagenda kumuvugisha araza kumbwira yuko wowe mu mwanya w'akazi uri kw'iterefone yasuwe jewe ibi ndabizi nivyo aza kumbarira arivyo nyene kandi azoba ariko arakubeshera mugabo kubera ko ufise telefone biragoye kuza kubihakana jewe nuko ndakubwije ukuri nta umwanya w'akazi n'uw'akazi telefone nanjye ndayivugira ko muco ni n'umunsi gusa nangiye kuyishariza rero ngomba ndamuvugishe mpa nimero ziwe za telefone sivyo gatoya mugabo nyine tugenda twicishije bugufi urumva ko banayikurekeye gusa ni kubumvisha ko batabwirizwa kuyikwaka mu gihe wewe ubwirizwa kuzoyikoresha uhejeje akazi ariko rero uhejeje akazi bisaba yuko ariho uzoza urakoresha iyo telefone uze mugisha mm. jewe ikintu gihari cyose jewe nta telefone nkora ndi kukazi ega ivyo sivyo ubibwira ndiko ndaguhanura nka musaza wawe wowe ugomba urayikoresha bazoyikwaka ndiko ndaguhanura wowe ugomba urayikoresha nejo umuhende n'akazi kawe jewe ikindi ndayibasavye kandi ari wowe uyifise jewe telefone ko ndayibasavye nayibasavye je nta telefone ntora kandi ari wowe uyifise ego nukuri uheje nayo mwijuru nyene ubu n'umuco mwiza uhejeje akazi rero wowe nuko uzokora akazi uhejeje ubabwira ati nkeneye kuvugana n'abana ugaca ugenda ugayitora telefone naje ndabibutsa yuko n'amategeko yo ngaho avyemera ivyo bintu urumva sawa reka ndabwina mezi umuvugishe ndazi aravuga menshi arakubwira menshi mugabo reka umuvugishe ivyo arakubwira menshi amazina yawe witwa nde jewe nitwa Faida Faida si izina twe dufise izina turafise izina ry'ikirundi Ndereyimana Faida Ndereyimana Faida okay Faida ndungikira ntuzenya iyo nimero ya mabuja twumve sawa murakoze hari ikindi wongerako jewe ni bama mahoro badashaka nako bama mahoro bamba babona ko akazi katakazi ndagashoboye nibatume banyuriza indege ntaye muganda kukuganje akazi ndagashoboye nivyo gusa wisabira je batari byinshi amba babona ko atakazi ndabashoboye ntibanyuriza indege ntaye mugaje ndazi kubwanje ninze ndabatabaza akazi ndagashoboye nta kintu kimwe bankoresha sinkore ikintu cyo cyose ndagishoboye Faida urakoze cyane reka rero reka ntunganirize uwundi muntu twakumwe ku murongo wewe nta nimero bunyene za mama abuja wawe n'amazina wongera uyandika hepfo
wowe uri ku murongo none ngaha ntitwosezerane. Urumva wowe uvutse iby'iwawe mugo wundi nawe afise ibindi birenze, ntumva ko mufise ibibazo bitandukanye. Imana iguhezagire kabisa. Ni ukuri nta munsi ntacyo wandabikira mu isengesho ndumva yakomereye. Urumva none ubwira ubwo ntavyo wari uzi gadada. Reka nahora ndakumva ni ukuri kw'Imana nta munsi umwe naye hari umunsi je twari twavugana ntawe. Wakuvugana rega simpaka ngo tuvugane, wewe niyo tutovugana hajya ubu muri kurambona ubonye ikiganiro uwo twatabarije birakwiriye hajya wambonye. Numvise bakuvuga kabisa none ndabyumvise mvuga umuvyeyi. Murakoze rero, reka nawe rero tugende inbox turako dutunganya ikibazo cawe nico twari turiko. Hariho akandi kabazo nagomba ndakubwire. Urabona mabuja ni umuntu ameze nabi cane. Mm. Ntumwereke ko noba nakoresheje telefone kugira ngo ndakurondere. Wewe ntaco Ahubwo wewe urambwira telefone ndanamurondeza abana ashaka si burya iyi ubona tuvuganiye ko siyo ndamurondeza. kanda kwandikiye wowe. Hari iyindi telefone mfise yindi yabigenewe nkoresha kuri aba bantu mpamagara na direct bibaye ngombwa. Mm. Kuko n'ama WhatsApp barayasuzugura rimwe na rimwe. Okay. Ndungikira imyirondoro rero urakoze. Namwe mwagize neza. Yego. Urugamba rutoroshe n'uru mwabavyeyi mwe mwabantu mwereka rero dufashe aba bashiki bacu bigishoboka tugifise inguvu nzoza ndabavugira bigishoboka nkifise utuguvu ibisigaye nk'uko babivuga Imana niyo izoheza ikadushumbusha kandi mirongo i- mirongo indwi kw'ijana y'abantu baza ngaha batwitura ni ukuri biragenda neza ico ni ikintu nshimira Imana. Ndabashimiye namwe rero mugerageza kudufasha runo rugamba kuko turafise abo turufashanya ku busanzwe si twe twenyine twikorana.